Nikaze kandi mwebwe bakunzi mwese mwandanya kudukurikirana aho muri hose turabahaye mwiriwe canke mwaramutse tubandanya kubatunganiriza ibiganiro bijanye n'umutangakori mu gihe mu gihugu cy'u Burundi turi mu ndwi yahariwe umutangakori. Ibyo bikorwa bikaba byatunganijwe n'ikigo Ober kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Dufise abatumire batatu, iburyo bwanje hari umupfasoni, ibubafu naho akaba mushinga ntahe n'umupfasoni. Imbere ko dutangura ikiyago, reka umwe wese atangure abidondore. Jewe muri kumwe ndiko ndabayagisha nkaba nitwa Aaron Nduwayesu, umumenyesha makuru wa Mashariki TV. Batumire bacu turabahaye ikaze. Reka ntangurire iburyo bwanje, mutangure mwidondore abakunzi bacu, mutubwire ico mukora nivyo mwazanye mwihayanisha agurishwa hano ku kibuga ku Gasakaka Inarunyonga. Jewe ni engineer Bigirindavye Alice Maria Joseline, nkabandi umuyobozi mukuru w'uruganda rukora amatafari n'amatigura ku buhinga bwa none, rurangurira ibikorwa vyabo mu vyegwa vya Ngozi ku mutumba wa Buye. Urwo ruganda ni uruganda rukora amatafari ya kijambere, ayo twita les briques industrielles, yubaka mu buryo butandukanye. Hariho amatafari dukoresha mu kugira ibisenge by'ama etage bimwe beshi bazi ku izina ry'amadare, n'amatafari dukoresha mu kubaka impome zisanzwe. Ayo matafari rero aratandukanye uko agenda asumbasumbana mu bunini, niko n'uburyo tuyakoramwo bugenda butandukanye. Amatafari akorwa n'ihinguriro Sobrite, n'amatafari meza cyane kandi akomeye. Ayo matafari n'amatafari novuga nti duhereye nko kuri ni tafari rigezweho cyane abantu bakunze muri iyi minsi. Ni tafari rikomeye kandi ryiza. Abenshi baravuga ngo amatafari arazimvye, mugabo iyo turiko turabasigurira tubaharura tubereka itandukaniro riri hagati gukoresha amatafari y'ikirundi n'aya matafari ya kijambere. Kubera itafari ry'ikirundi barikoresheje barubaka, baje kubaka bagatera iripu, baje gutera iripu bakagira controle, baheza kugira controle bagasiga kwishwagara, hama bagasiga kirangi ry'amazi, hama bagasiga kwirangi ry'amavuta. Ivyo byose bigatuma bibatwara uburyo bunini bwa abakozi babikoze n'ibikoresho bakoresheje. Ariko umuntu akoresheje aya matafari ya kijambere, umuntu ahejeje kubaka akagira rojointoyage, acahanagura neza, agaca asiga kaverni, ugaca usanga bimutwaye uburyo buke ugereranije n'uburyo yakoresheje muri iryo tafari rya kirundi. Aya matafari rero yishira hamwe Sobrite turiko turagerageza gusigurira abantu hirya no hino, kandi turabona batangwe kuza barabitahura, turabatahuza tubereka akamaro n'iciza cyo gukoresha amatafari, na cyane cyane ko aya matafari adufasha mu byo gukingira ibidukikije. Murakoze cyane. Dusimbire ibubamfu, turabona umupfasoni ari hajya nawe nyene atangure atwidondore, hama atubwire ico yaje aserukira mwarino hayanisha gurishwa ririko ribera aha mu ntara ya Ngozi. Jewe nitwa Nirera Josephine, nkaba naserukiye ishirahamwe ryitwa SCTA rihingura umuvinyu w'inanasi n'umuvinyu w'ibitoke, rikorera ngaha nyene Ngozi. Tukaba dukorera umuvyegwa. Uyu muvinyu w'inanasi ukaba urimwo inanasi, beterave hamwe n'ubuki. Akamaro kawo, inanasi irafasha ko umushishito usya neza ivyo umuntu yafunguye. Umuntu umerewe nabi mu nda kakihereza bica bigenda neza. Hanyuma ubuki nabwo akamaro kabwo karatuma amagufa akomera. Beterave nayo akamaro kayo karatuma umuntu agwiza amaraso mu mubiri. Akenshi umuntu yabuze amaraso baramutuma kuza gufungura beterave. Akamaro k'umuvinyu wacu w'inanasi nako. Hanyuma gaca duhingura kandi n'umuvinyu w'ibitoke, nawo kabarimwo ibitoke, ubuki n'amazi. Akaba ari byo rero dukora mu ruganda rwacu naserukiye. Murakoze cyane. Hariho umugabo turi kumwe nawe nyene, twidondore yongere adushikirize nico yaserukiye n'ibyo yaje kwerekana hano mwari no hayanisha agurishwa. Jewe ndi Pastor Tito Nshimirimana,
nkaba nsanzwe mpagarariye iyi société mubona SCPDC ni société coopérative pour la promotion des services et du développement socio-économique. Ni runani rw'abarundi tuja hamwe ndetse tugakaburana kugira ngo tuje hamwe duteze imbere igihugu cacu, duteze imbere uburimyi, ubworozi, ubudandaji kugira ngo dushobore gushikira iterambere rirama duciye mu byose by'uburimyi kugira ngo abarundi dushobore kuduza amikoro, dushobore kuronka ivyo dufungura ndetse n'ivyo tujana ku masoko. Rero tukaba dusanzwe dukora mu gihugu cyose cy'u Burundi mu ntara zitandukanye, ariko tukaba dufise icicaro ngaha anya mu gisagara ca Ngozi. Tugenda turugura ama agence hirya no hino kugira ngo benshi tubakaburire kugira ngo dushobore kwiteza imbere, dusubira n'ubundi duteze imbere imiryango yacu, dusubire duteze imbere igihugu cyatwibarutse muri leta mvyi atanumwe dusize inyuma kugira ngo Uburundi kirushirize kuba igihugu gitemba amata n'ubuki. Narijya bimaze kugaragara neza yuko Uburundi ari igihugu ciza cyane gifise amahigwe menshi y'iterambere kugira ngo abarundi tuduze amikoro, kugira ngo tugwanye agashomeri, kugira ngo dushikire iterambere rituva ko twebwe nyene abarundi hanyuma ryongere ridusubireko. Nuko turiko turakora ngaha mu Burundi kandi turagomba kuzoshikira iterambere rirama duciye mu burimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bikorwa byose by'iterambere ishobora gushikana Uburundi ku iterambere rirama kandi rihoraho. Murakoze cyane mwese kuba muhejeje kubibwira abariko baradukurikirana. Turi mu ndwi yahariwe umutoza kori. Mbega mwebwe iyo bavuze ikori mutahura iki? Dutangira twaduhereje. Murakoze cyane. Iyo bavuze ikori jewe ico ntahura yuko nico ukura ku nyungu uba warungutse kugira ngo uterere igihugu cyakwibarutse kugira ngo naco kirushirize kuduza amikoro yacu. Mufaso namwe mwumvise ikori mutahura iki? Twumvise ikori dutahura yuko ikori niyo ryubaka igihugu. Aya mabarabara, amavuriro, amasoko, inyubako rusangi zose ziva mu makori. Nico gitero batwebwe nk'abagwizatunga dutegereza gutanga amakori kugira ngo duterere mu iterambere ry'igihugu. Namwe mu bitahura gute? Ikori uko ndabitangura n'amafaranga umutanga kori atanga akatanga aciye mu kigo obere kugira obere iyatoze hanyuma yinjire mu kigega ca leta, hanyuma leta nayo itegura imigambi yo guteza imbere igihugu cacu cy'u Burundi. Muti ikori ni kimwe mu bigize iterambere ry'igihugu, n'umushinge w'iterambere aho haboneka iterambere haba mu kwiyunguruza, haba mu nyubako ndetse no mu gusa neza kw'igihugu, bigatuma umuntu canke igihugu gishika aho cifuza. Mbega kuri mwebwe ikori muri ko muraritanga mwumva ko muba mukoze iki canke mufashije iki mu buzima bw'igihugu? Ego twebwe nk'abagwizatunga dutanze ikori tuba n'intererano yacu, n'intererano yacu kugira ngo natwe imirimo yacu dukora ya misi yose dushobore kuyikora tworohewe, kuko atamabarabara hari bya bintu byacu dukora ditworoha tubicana kugira ngo tubijane hirya no hino. Atamasoko ahari ditworoha iyo tubishorera. Nico gituma dutanze ikori tuba duterereye kugira ngo ibikorwa leta nayo ishobore koroherwa mu gutwubakira ya mabarabara, ya mavuriro, ya mashuri abana bacu bigamwo kugira ngo dushobore kubaka igihugu cacu muri rusangi. Ati uterereye ugatanga ikori ubu ufise uruhe ruhara mu iterambere ry'igihugu? Jewe ntanzi kori hariho ntanzi kori imbafashije wa muntu adashoboye kurita ko beshi ntako nta makori batanga. Mugabo jewe ko ngeze ku rwego ashobora gutanga ikori, hariho nk'umwene gihugu mbafashije ashobora kufise nk'umwana adafise aho yiga, ariko ku ikori ntanga harashobora kuba kwa mashure, amavuriro, hari nashobora guhembwa kubera ko iryo kori natanze gutyo nkabafashije. Namwe mubibona gute? Ubundi bwo ikori rigaragaza urukundo umene gihugu abakunda igihugu camwibarutse, kuko ikori niryo rifasha igihugu kugira ngo gishire mu ngiro imigambi yaco. Ikori niryo rifasha kugira ngo leta ishobore guhemba abakozi ba leta. Ikori niryo rifasha leta kugira ngo twebwe nyene muri leta kugira ngo igihugu gishobore gukora imigambi itandukanye ya bene igihugu. Bisigura yuko ikori
Kuritanga ikori ni ukumenya ko uriko urubaka igihugu cawe. Gutanga ikori rikugarukako kuko uko igihugu gitera imbere kubera ikori ririko riratangwa, tuba turiko turubaka igihugu catwibarutse, aho leta ica irushiriza gushira imigambi iza kubaka igihugu. Iyo migambi nayo ikigaruka kuri twebwe nyene tuba turiko turatanga ikori. Mugira mu mare indwi yose muri kino gikorwa cihayanisha agurishwa nk'umutanga kori, wahungukiye iki ku minsi yose umaze ngaha? Ku minsi yose maze ngaha narungutse cyane gose. Ubwa mbere ibinyobwa by'iwanje byaramenyekanye, ishirahamwe ry'iwacu ryaramenyekanye ku rwego rwo hejuru, ku buryo nko mu minsi umuntu ahaciye akabona nk'aka kavinyu k'inanasi azokihereza kuko arafise aho yakabonye. Ako nakunguka cyane gose nungutse. Namwe mupfasoni Marie Joseline mwahungukiye iki? Jewe narahungukiye cyane gose kuko ibintu byanje sinovuga ati ntibizwi birazwi, mugabo abantu benshi byari bizwi n'abantu bakeyi, mugabo nk'abantu benshi babimenye. Ni ukuvuga habayemo publicité. Ikindi naco narose uburyo bwo gusigurira abantu ivyiza byo gukoresha ibi bikoresho vyacu. Ivyo rero bikaba vyampaye akaryo kuko abantu benshi bagenda bo mu bice itandukanye, mu ntara zitandukanye, bamenya yuko mu ntara ya Ngozi hariho uruganda rukora amatafari meza cyane gose. Muti twihaye intumbero yo guteza imbere igihugu tubicishije mu burimyi n'ubworozi. Wewe mwebwe ni shirahamwe ryanyu umwanya mumaze ngaha, ni igiki mwashoboye kuhungukira haba kuri mwebwe canke no kuba mwarahuye n'abandi batanga kori? Murakoze cyane. Twarahungukiye twebwe mwino ndwi societe yacu, twebwe twarahungukiye byinshi cyane kuko ubwa mbere ho twarashoboye kumenyekanisha societe, kuko ni societe iri kirakora mu ntara zitandukanye. Benshi rero bararose akaryo ko kubona ivyo turiko turakora, natwe twararose akaryo ko guhindura ivyiyumviro benshi tubereka uko turiko turakora kugira ngo duteze imbere uburimyi, ubworozi ndetse n'ubudandaji. Ndetse twararose akaryo ko kuza turabonana n'aba bakora ibi binyobwa bitandukanye, abakorera amatafari ndetse abadandaje batandukanye, kuko aba bose baguma bakenera n'ubundi biriko birava mu burimyi. Aba baguma bakenera ko twebwe abarundi tuduza amikoro kugira ngo bikunde ibi bariko barahingura bishobore kuronka isoko. Twebwe rero twagize ibihe byiza kugira ngo tubone ico turiko turafashanya n'abandi bagwiza tunga bariko barakora ibikorwa bitandukanye ngaha mu Burundi. Twebwe rero twangukiye ibintu byinshi cyane, ndetse benshi barashoboye kumenya societe vyagutse, aho kumbure inyigisho twagiye turazitanga kugira ngo benshi bamenye ivyo turiko turakora, ndetse twagiye turanabakabura kugira ngo baze tuje hamwe kugira ngo twiteze imbere, duteze imbere igihugu catwibarutse, nkuko se Barundi atubwira ngo twese turi kumwe twubake igihugu cacu ndetse twubake iterambere rirama kandi rihoraho. Ati iminsi tumaze ngaha twungutse byinshi, twashoboye kumenyekanisha ibyacu, tushobora kubonana n'abandi batanga kori bagenzi bacu, bituma ico ntafise nshobora kukirondera hariya uriya no akakirondera iwanje, gutyo tukuzuzanya. Mbega mwako kuguko mugiriye hano hantu mubona nigiki bigiye kubafasha mu kubandanya mukora ibikorwa byanyu bya misi yose? Byaduteye intege, tugiye kugwiza ingufu twahora dukoresha kugira ngo umwimbu wiyongere, kuko abantu benshi jewe mpereye nkaho nkorera, abantu benshi itafari ryanje barikunze cyane gose, baranasaba yuko twoshobora kurishira Uburundi bwose bukarimenya. Ubu rero ico ngiye gukora, ngiye kugwiza ingufu gose kugira ngo itafari ishobore gushika mu mihingo yose y'igihugu. Mupfasoni, inyuma yuko ibihingurwa byawe bimaze kumenyekana, abashoboye gushika aha igikorwa cyariko kirabera bashoboye kumenya ko hariho umuvinyu uhingurwa mu bitegwa kavukire n'ibindi byose, kandi mubandanya muhingura mu bitegwa nyene kavukire, bigiye kubafasha iki mu bikorwa byanyu bya misi yose mu kwiteza imbere? Bigiye kudufasha mu gukorana n'abarimyi cyane, kubera abarimyi hari abarimyi benshi barima ntibaronke bashorera. Ubu nibaza ko babonye aho bashobora gushorera, nk'abarimyi b'inanasi, bitoke, no basaba ko bazoshika ku ruganda kugira ngo baronke bazo barashorera imyimbu yabo. Namwe muramaze kumenyekana ko mwihaye intumbero yo guteza imbere igihugu mubicishije mu burimyi n'ubworozi, muti
n'umukuru w'igihugu atera intege abenegihugu ko bo kwihatira kuburimyi kugira ngo bagwanye inzara, kwavuga ko aranashikiriza ko umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko wose ugire ico utekeye, na cyane cyane mu bijanye n'amafaranga. Mwebwe namwe bigiye kubafasha ko mwari mumaze iminsi itari mike ngaha mu bikorwa byanyu bya misi yose? Twebwe ico bigiye kudufasha, ubwa mbere hoho vyaduhaye cyane gusubira gukunda igihugu cyatubibarutse ubugira, kandi hanyuma twasubiye kubonana na benshi bakora ibikorwa canke bahingura imivinyo itandukanye. Ibi vyaratweretse twebwe abariko barateza imbere uburimyi, ibitegwa dukwiye gushira imbere, nimba ari ivyamwa vy'amabungo, nimba ari ivyamwa vy'inanasi, ivyamwa bitandukanye, ivyo dukwiye gushiramo ingufu cyane kugira ngo aba bariko barahingura bagume baronka ico twita matière première, bagume baronka aho bakura ivyo bahinguza. Ibiro vyaratweretse yuko twugurutse amaso kugira ngo tubone ivyo gushira imbere, kugira ngo n'uyu ariko arahingura arushize kubona ivyo guhingura, ndetse aba bose bariko barakora ibikorwa bitandukanye twarahigiye ibitandukanye bitwereka neza ivyo gushira imbere, aho gushira ingufu cyane mu burimyi kugira ngo dushobore kuduza umwimbu, ndetse societe rushirize kuduza amikoro. Hanyuma nkuko nyene mu bivuze mu vyifuzo vya Sebarundi, agomba ko umuntu wose uronka ico ufungura n'umufuko wose ugire amafaranga. Ibi vyose rero kuba biva mu nguvu zacu vyaduha izindi nguvu kugira ngo turushirize kuduza umwimbu, kugira ngo twiteze imbere ubwacu abarundi, hanyuma duteze imbere igihugu cyatwibarutse biciye mu guhindura ivyumviro yuko vyose ko abarundi benshi arabarimyi, tubanze duteze imbere igisata c'uburimyi ndetse n'ubworozi, ko uburimyi n'ubworozi imisi yose birajana, hanyuma tuduze umwimbu w'igihugu, turonka ivyo gufungura n'ivyo gushorera amakungu. Dutera twegereza gusozera ikibazo gishira icanyuma, mumaze iyi minsi mukoranjwe n'ikigo OBR kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi mu gihugu. Nk'abatanga kori, hari ico mwumva mwosaba ikigo c'igihugu OBR kubijanye no itangishwa niyegeranywa ry'amatagisi n'amakori? Ego, ico no saba OBR, no saba ko yoza iratugendera hafi na hafi kugira ngo imenye ingene turiko turakora, kugira tubandanye dukorana neza. Mu bikorwa byanyu bya misi yose byo kutunganya amatafari n'amategura kugira ngo abarundi bashobore kuba ahantu hasa neza kandi inyubako zabo zikomeye, mu mazi iminsi itari mike muri mwabino bikorwa byatunganijwe na OBR, ni igiki musaba ikigo OBR mu bijanye no kwegeranya amakori n'amatagisi? Twebwe icyo dusaba OBR mu kwegeranya amatagisi n'amakori n'amatagisi, nuko OBR yo kwegera abagwizatunga, kuko uyu munsi OBR yaratunganije ibi, mugabo hariho abantu bataramenya ico gutanga amakori n'amatagisi bivuga. Twosaba ko bogwiza ibiganiro n'abagwizatunga kugira baze barabasigurira, kuko hariho abagwizatunga bahomba kubera kutamenya ugasanga bariko bahenda bakibazi yuko OBR yaje nk'uko umenga ije kubakandamiza. Rero bagwiza ibiganiro n'abene gihugu baze barabayagisha, babasigurire ico gutanga ikori kimaze. Nka twebwe ubwacu twaramaze kubitahura, turatanga amakori atanga hantu, mugabo hariho abandi hageze gutanga amakori baza barakwepa. Ije twosaba OBR nuko yohaguruka ikaja ku kivi ikegera abadandaza bose, baba bakuru na bato bakabasigurira ico gutanga amakori kimariye igihugu, kugira abene gihugu bose batahure, bumve ko gutanga ikori ari devoir, bumve ko gutanga ikori ari itegeko. Udanaje wese amenya yuko ategerezwa gutanga ikori kugira dushobore kubaka igihugu cyacu. Murakoze. Namwe nakaye kajambo mubwira ikigo OBR? Jewe ijambo nobwira ikigo OBR, ubwa mbere abarundi twibaza ko OBR ihari kugira ngo ikandamize umuntu ariko aradandaza canke ariko ariteza imbere kubera ukutamenya. Jere numva mu izina rya societe SSPDC
twosaba obere kugira ngo ize iregera abari ku kivi kugira ngo barushirize kudukundisha gutanga amakori, batwereke neza akamaro ko gutanga amakori, batwereke ko gutanga ikori atari gukandamizwa ariko ari gukunda igihugu ndetse kubaka kino gihugu. Hanyuma ikindi nosaba obere nuko twebwe turiko turaduza umwimbu ngaha mu Burundi, mu gihe hariho ivyimburwa canke ibindi biriko birava hanze bisa n'ibiriko birimbuka ngaha mu Burundi, bagerageze barabe amakori bazoshira ku ivyo bivuye hanze kugira ngo bikunde umurimyi w'umurundi ntahave abihomberamwo. Ikindi ntitwovuga ngo ntivyinjire kuko turahamagaye kugirana imigenderanire, ariko bagerageze kugira ngo twe tuba turiko turaduza umwimbu ntiduhave tubihomberamwo, ndetse na leta igomba yuko uko twimbura yozira dushigikira kugira ngo umwimbu wacu uze uraronka isoko, kugira ngo kakuya twabira turiko turarima kugira vy'ukuri tukavyaze umusaruro, kugira ngo tugume dutera tuje imbere mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, kugira ngo umurimyi agume abona avantage, agume abona akarusho ko mu bikorwa azoba ariko arakora. Ikigo OBR kibandanya kuba kiriko kiratunganya ibi bikorwa. Ubu ni ku ncuro ya 5 hatunganijwe indwi yahariwe umutangakori. Muri iyo ndwi ikigo OBR gitanga akaryo ku batangakori bavuye mu gihugu cyose kugira ngo berekane ibyo barangura, gutyo bimenyekane mu gihugu, abipfuza kubirondera amenya aho babikura. None nakahe kajambo ko gushima kanyu mwumva muri mwebwe mwo ku kigo OBR kubijanye n'iyi ndwi ndetse n'umunsi mukuru wahariwe umutangakori? Ico twebwe kegukiye OBR turakegukiye cyane kuko aka n'akaryo keza, kuko natwe ibikorwa byacu bimenyekana, kuko turi muri iyi ndwi yahariwe umutangakori. Abantu benshi barabona ibintu bitandukanye, abantu benshi barabona ibintu batari bazi yuko bikorerwa ngaha iwacu, bakabona yuko ari ibikorerwa ngaha iwacu. Twebwe rero turakegukiye cyane OBR kuko yaduhaye akaryo keza ko kumenyekana no kumenyekanisha ibyo dukora. Murakoze cyane. Natwe mu izina rya societe SSPDC by'ukuri turashimiye cyane gose OBR kuko nakaryo keza aho twarose ingene tuvuga ivyo dukora kugira ngo nabandi bumve ivyo turiko turakora, kandi turushirize gutegwa intege kuko turiko turaduza umwimbu tukabona abaza kutuganiriza, tuca tubona ko turiko natwe turashigikirwa mu buryo no mu bundi, ndetse abari hirya no hino ko tugomba ko benshi bamwe ivyo dukora nakaryo keza yuko ivyo turiko turakora biriko biramenyekana, kugira ngo uwo ari we wese ashobore kumva uko turiko turakora, ari woza tukaja hamwe kugira ngo twiteze imbere, tongeye duteze imbere igihugu cyatwibarutse. Natwebwe ku izina rya SSTEA turashima cyane ko iki gikorwa OBR itegura, kuko natwebwe nyine hagati yacu abagwiza tunga biratuma tumenyana, hanyuma tukabona naho igihugu kigeze mu iterambere ry'igihugu. Reka dushimire SSTEA na Sobrite hamwe na SSPDC bashoboye kutwitaba kugira ngo dushobore kugiranira ikiyago kubijanye n'ikori. Tunashimire namwebwe bakunzi mwadukurikiranye kuba mwafasha kanya kugira ngo mukurikire ico ikori irivuga nuko riri hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tukaba tubamenyesha ko ibiganiro byariko bitunganywa mu ndwi yahariwe umutangakori, n'imbere y'umunsi umwe ko hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe umutangakori mu gihugu cy'u Burundi. Tubifuriza kubandanya mumererwa neza aho muherereye, twifuriza n'aya mashirahamwe ko yotera imbere nk'umuzinga mu bikorwa byabo bya misi yose.